abandi kuko bo bararonka izo opportunité zo kumenya iby'amatese bakamenya ibyiza by'amatese hariya mu gihugu bafite n'iyindi ngorane d'electricité ugasanga by'ukuri umukenyezi ahari nimba ari nk'agatelefone akoresha ko wanye kore parler d'isi harimo na telefone ikazomara na dejo itarishaje kubera wa muyaga nk'uri kure afite utundi dukorwa ibyo byose rero ibyo twifuza ko nabyo byorohera binyishu ubwo n'umukenyezi ahari wese yumve ko ashaka gukomeka icyo gikoresho kimufasha mu buzima bwa misi yose. Izi ni zimwe mu ntambamye abakenyezi bo mu ntara zo hagati mu gihugu bagira ku vyerekeye no gutunga amatelefone. Mu gihe rero itelefone muri iyi myaka ari igikoresho mbere gifasha abantu kugira ngo baronke ubuzima, abakenyezi rero batari bake mu gihugu hagati ngo nta matelefone bakunda gutunga. Ibiro bikaba byashikirijwe mu gihe umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNDH watunganije inama kugira ngo bahanahane ivyiyumviro ku bijanye n'ingene abakenyezi bo mu ntara zo hagati mu gihugu batunze amatelefone ari bake cyane. Leocadia Ndacayisaba umushikiranganje mu byo ajejwe harimwo gutumatumanako amakuru nawe akaba rero yaciye ashikiriza ko leta hari utwigoro iri kwiragira kugira ngo abakenyezi bo mu ntara zo hagati mu gihugu bashobore kuzotunga amatelefone. Umugwi novuga w'igihugu ujejwe byo kubahiriza iby'agateka ka zina muntu hano mu gihugu iwacu batunganije inama ihuza abapfasoni batandukanye bari mu nzego zitandukanye bari mu mashirahamwe atandukanye baserukira abandi kugira ngo bigire hamwe barabire hamwe uruhara rwabo mu byo gukoresha ibyerekeye ubuhinga bwa none ku bakenyezi ngaha mu gihugu iwacu. Rero muti mbega ko abakenyezi ba ruguru mu misozi abo twita mu misozi bo hagati mu gihugu ati mbe kumenga bobo ntibaravyijukira ati mu bushikiranganje mutegekanye iki? Twebwe mu bushikiranganje nkuko mubizi kandi twama twabishikirije turi ubushikiranganje mu byo tujejwe harimo ibyo guteza imbere by'ubuhinga bwa none. Rero mu migambi yacu dutegura umukenyezi wa ruguru ntitumusiga inyuma. Imigambi dushira imbere niyo guteza imbere ubuhinga bwa none mu gihugu cyose tudasize inyuma rero hagati mu gihugu tudasize inyuma abakenyezi bo mu gihugu hagati. Aha twoca tuvuga rero yuko mu migambi twateguye ibyo tumaze gukora hari ibyo tumaze gukora bitari bike. Aha twovuga nko gushiraho ibigo byo kwigisha ibyerekeye ubuhinga bwa none ku migwa mukuru y'intara zishika 8. Hariho n'izindi turiko turategura gushiraho mu zindi ntara ibindi bigo bishasha twimirije kugurura, eka mbere tukabaha ubumenyi, tukabaha ibikoresho, kandi hakongera hakabisho twita gukurikirana, hakaba ibyo gukurikirana abakozi bo ku kazi bagakurikirana yuko by'ukuri ivyo bigo biriko birafasha bene gihugu. Rero twovuga tuti nko kubyerekeye ibyo gushinga ivyo bigo turabona ko bifitiye akamaro kanini cyane abene gihugu mu ntara hagati tudasize inyuma umukenyezi, kuko aho duca hose turahimiriza kugira ngo rekushe zose sociale zize muri ayo masantre muri ivyo bigo kugira ngo bimenyereze iby'ubuhinga bwa none duciye ku bakenyezi barongoye abandi mu mashirahamwe canke duciye mu byo twokwita imboneza, tukabahimiriza tukababwira yuko ibi bigo ari vyabo, ntituba tuzanye ibigo ngo biba ari ibigo bikoreshwa na administration provinciale canke communale, oya tubavuga tuti nikigo nibigo tuzaniye abene gihugu, ibigo public, ibigo bya bene gihugu public nukuvuga nta numwe abakomiriwe kwinjira aho hantu, babugwaruka baba abagabo baba abagore baba abakenyezi, ariko tukavuga tuti abakiri inyuma baze bahimirizwe baze kugira ngo n'intwaro no mu ntwaro abaguverineri baze barabahimiriza muri zijya nama
kugira ngo nabo ivyo bigo babimenye. Ikindi tukora mu bushikiranganje no gushiraho mu mashure ajya amashure makuru cyane cyane twahereye muri ajya amashure y'ubuhinga y'amashure yigisha ubuhinga naho nyene tugashiraho ico twokwita imigwi club TIC ku mashure kugira ngo tukabanza tukigisha bigisha tukigisha n'abana kugira ngo kwishure bishobore kubafasha bashobore kuronka materiel didactique bashobore kujana abana muri iyo salle informatique bavuge bati imashini imeze uku bayigisha ibihimba byayo babigisha ingene bakoresha iyo mashini hanyuma kandi nabigisha bashobore no kugira ubushakashatsi mu vyigwa babigisha abana murumva yuko no muri abo bigisha harimo abakenyezi kandi novuga nti no mu ozalantu hafi y'ayo mashure naho nyene haba hariho abakenyezi nabo baje ntawe bakumira kuko ivyo bikoresho cyo kuvuga ngo bitegerezwa gukoreshwa nabo bantu gusa ariko ubisabye akinjira aho hantu muri iyo sare twashyize n'ivyo bikoresho nawe araheza akabisaba akinjira akabikoresha. Ikindi turiko turakora nuko mu bushikiranganje dufise amaproje menshi turafise imigambi myinshi turiko turategura ku mukenyezi. Aha twovuga hariho ishirahamwe tugomba kugiranira partenariat novuga amasezerano ishirahamwe yitaho ibyo gukoresha ubuhinga bwa none ku isi y'abakenyezi. Iryo shirahamwe uburirongoye aramaze kuza ngaha mu Burundi ejo bundi yaraje turavugana ibyo twokorana ari prête yuko tumuhaye tugize ayo masezerano yo convention ngaha mu Burundi twamaze kuvugana ibyo twacha dukora kugira ngo dukore ikintu kigaragara ngaha mu Burundi cyo guteza imbere gukoresha ubuhinga bwa none ku bakenyezi. Notanga umwizero rero yuko byukuri turi ku kivi kandi turabona neza yuko iryo shirahamwe ni shirahamwe tubona ko riri dynamique ko yakora no mu bindi bihugu kandi bo bafasha kugira ngo baronke nabo aho badodora kugira ngo babafashe muri uko kuntu ko gukwiragiza ubuhinga bwa none mu bihugu bikiri inyuma muri ico gisata cyane cyane umukenyezi. Rero natwe turizeye neza ko bizogenda neza uko buca siko bwira ejo hazoba ari heza ku mukenyezi dushoboye gukoresha ubuhinga bwa none. Ego nyako mushikiranganje mu bintu twovuga byoba bisa nuko bikirimo utugorane nkuko mwabivuze mu ijambo ryanyu yuko uno musi ubuhinga bwa none ntibikiri agaseseshwa rumuri ni ikintu gikenewe cyane ariko haracaboneka ingorane y'umuvuduko wa internet haba mu gisagara ikambere na ruguru. Hari ikintu leta y'u Burundi yo biriko irakora mu ntumbero yo gutorera umuti cyo gihe? Ego cyane nkuko mwabyumvise mu ijambo nashikirije turafise imigambi navuze kompozante nuvuga igice ca mbere cy'umugambi witwa PAFEN ni projet d'appui aux fondations de l'économie numérique. Iyo projet yaratanguye ndazi ko mubizi murabikurikirana hafi. Iyo projet yaratanguye umugambi waratanguye ni ukuvuga ko mu bigize uwo mugambi igice ca mbere ni ico gushikiriza ubuhinga bwa none kukwiragiza mu gihugu hagati mu gushiraho ya mihora ijana mu bwo buhinga bwa none kandi umunyagihugu cyane umunyagihugu wo hagati mu gihugu agashikirwa n'ubwo buhinga bwa none kandi tugashiraho nuko ashobora kuronka internet yihuta. Twizeye rero yuko muri uwo mugambi PAFEN twizeye yuko bizogenda neza ibintu bigende neza dushoboye kuronka internet mu gihugu hagati hose kandi ku muvuduko wihuta kandi n'abakeneye internet bashoboye kuyigura ku mafaranga makeya. Mbega muge mu bushikiranganje musanzwe murongoye mufise igiharuro canke bimwe bita pourcentage y'abasanzwe bakoresha ubuhinga bwa none bafatiye ku bagabo canke abakenyezi? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Mu bushikiranganje nta biharuro twovuga tuti turafise ibiharuro nta banduka byo byingene mu gihugu hagati canke mu Burundi bwose abakenyezi n'abagabo bakoresha ubuhinga bwa none ariko Imana idufashije tukaronka uburyo turiteguye yuko twogira enquête
amatohoza ajanye no kuraba ubungane cyangwa ubusumbasumbane bw'ikoreshwa ry'ubwo buhinga bwa none mu gihugu cyose. Mwavuze mu ijambo ryanyu ico mwise utilisation responsable y'ubwo buhinga, twagira tubibarize mwebwe uno munsi biramaze kugaragara yuko nk'abantu baba bashikiriza amakuru canke ibindi babakorera ku mbuga ngurukana mumenye vy'ukuri bamaze kuba benshi. Bega vy'ukuri hoba hariho ubuhinga bwo babo hari mu bushikiranganje kugira iryo koreshwa y'ubwo buhinga bwa none ribe irikurikije amategeko, mu yandi majambo nk'uko mwavuze responsable? Ego cyane, nk'uko mubizi murazi neza yuko hama hariho ihugurwa, hama hariho ihugurwa kenshi ry'abamenyesha makuru mu gukoresha ubwo buhinga bwa none cyane mu gukoresha ubwo buhinga mu bikorwa byabo byanyu bya misi yose. Rero imisi yose turababwira, turashira imbere yuko mu gukoresha ivyo bikoresho, mu gukoresha ubwo buhinga bwa none bokoresha ubwo buhinga kubera d'une façon responsable, bokoresha ubwo buhinga batarengeje canke sinzi ukuntu no bivuga, ariko babukoreshe nyene ico bwagenewe, babukoreshe mu gutanga izo nkuru no kuzironka ataguhuguza, atakurenzako, atakuvuga ibihuha, atakuvuga amakuru atatohojwe, atakurengera imbibe umuntu canke ku viola les droits de l'homme, kumurengera novuga kurenga amategeko, kurenga karimbi uyu cankuriye. Nico rero twokwita yuko twavuze tuti bakoreshe ubuhinga bwa none d'une façon responsable.